Reka ndabaramutse mwebwe muriko muradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV. Imbere ya kamera muri kumwe na jewe Nzeyimana Reka Joyeuse. Ego muri kino kiyago nagomba ko twoganira ku vyerekeye umwuga urakiza. Muri kino gihe ca none umengo akazi gasa n'akaheze, nta kazi ka leta ntaki. Ego mpamagarira urwaruka rwoba rwiteguriye guheza amashure muri uno mwaka, eka n'abandi bose bahejeje mu myaka iheze ariko ata kazi bafise, ndabatumirira ngo muje mu mwuga kuko umwuga urakiza. Ego nkaba ntanguye rero ndabaramutsa mwebwe nyene muriko muradukurikirana ngo mubane natwe muri kino kiganiro. Ego uko bisanzwe imyuga ni myinshi cane. Hariho imyuga y'ubwoko butandukanye, ariko umuntu umwe wese ahitamwo umwuga kanaka bivanye n'impano afise kuri ico kintu kanaka, canke bivanye n'ubushobozi abifisemo. Hariho igihe naho ata mpano uba ubifisemo, ariko bivanye n'ukungene ubona abandi bantu bakora ivyo bintu bakuryohera, bivanye n'amahera binjiza canke uburyo babikoramwo, hari igihe uvuga birakuryoheye, reka negere umwe mu bahakorera maze anyigishe, ugashobora kubimenya. Ego imyuga iri ubwoko bwinshi butandukanye. Reka ndababwire nk'umwuga wo kwigisha, umwuga wo kuvura, umwuga wo gucuruza ibidandazwa, umwuga wo gukora amamodoka, amatelefone, hariho n'umwuga wo gukora impuzu z'inyuzi. Uwo mwuga wo gukora impuzu z'inyuzi ukoresheje inyuzi n'urushinge. Ego muri iyo myuga yose itandukanye, jewe nipfuza ko twoyaga ku vyerekeye umwuga wo gukora impuzu z'inyuzi ukoresheje urunyuzi n'urushinge. Ego uwo mwuga wo gukora impuzu z'inyuzi n'urushinge ni umwuga twize, turumva nyene yuko twokwibeshaho mu gihe turiko turakoresha ubwo buhinga. Ego umaze kubona nk'impuzu ikozwe mu nyuzi, nka jewe nayikoze iyo mpuzu nkayambara, ndumva nezerewe cane, ndumva nezerewe kuko aba ari impuzu yakorewe mu gihugu cacu. Kenshi murazi yuko twambara impuzu zikorerwa mu bindi bihugu, ibitambara biva mu bindi bihugu, ibitenge bikava mu bindi bihugu. Ego mu gihe nakoze iyo mpuzu nkayambara, ndumva nezerewe cane. Ego ariko muri uwo mwuga wacu hariho intambamyi dushobora guhura nazo, kuko izo mpuzu nta bantu benshi barazimenyera. Oya, nta bantu benshi barazimenyera kuko ni vya vuba. Ego ni vya vuba, ariko kandi umuntu yarinze agutumbera agashobora kukubwira ati umukorere impuzu, akakubwira na modere. Ego kugira ubone ko ari seriye, ukamusaba ati burampa avance, mbone nyene yuko ico gikorwa ushaka ko nanje ndagukorera, mbone ko atavyo kubesha. Ukamubwira ati, agaca akubwira ati ngo burayinkorera, ngo nzoyaguhera rimwe, ngo we nta ngorane. Ugakora iyo mpuzu, hama ca kiringo cagera ukamubwira ati ngo uze utore ya mpuzu yawe, agaca akubwira ati amahera nzoba ndaguhawe nta kibazo. Ego turahura n'iyindi ntambamyi nyene yuko ata abantu benshi barazimenyera, ariko twizeye yuko uko igihe kizohaca niko bazozimenyera. Izo mpuzu kandi z'inyuzi zirakunda abantu b'abakongomani. Abantu b'abakongomani barakunda izo mpuzu. Mu gihe naho ata amamashini turaronka, izo mpuzu turaba turazikoresha iminwe. Izo mpuzu turaba turazikoresha iminwe. Hama nk'umuntu yarinze gutumbera nunkorere impuzu kanaka, ukayimukorera neza, urashobora kuharonkera amahera atari make.
nk'impuzu imwe, nk'ikanzu imwe urashobora kuronka amahera ari hejuru y'ibihumbi 100, ugashobora kwibeshaho. Hama impanuro noshobora gutanga kugwaruka nkanje, kugwaruka rwose abazoheza uno mwaka, abataraheza, eka n'abahejeje muri kino gihe twumva nta kazi kahari, kandi uriko urabiraba nivyo, nta muntu yoba umushomeri. Wewe bivanye n'impano yawe, bivanye n'ubushobozi bwawe, ntiwokwitinya ngo kano kantu ndagatanguje ni gato bontwenga, oya, bizogenda neza. Wowe tanguza ako kantu gato nyene, uko imisi izohera bizotera bija imbere, gutyo ushobore kwibeshaho. Ndangije ndabashimira mwebwe kandi muriko muradukurikirana, mwari kumwe na Nzeyimana Linka Joyeuse. Ego twizeye yuko zino mpanuro mwumvise namwe mugiye kuzikurikiza kandi kugira ngo mubandanye mwibeshaho. Bandanye ndabashimira mwebwe muriko muradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV. Murakoze.